umuntu ntakorera Imana kubera yakwijije amafaranga cyane urukundo rw'amafaranga urashobora kukubuza amahoro gushika utoboka estoma gushika mu bwami bw'Imana la prosperité nukuba waramenye ico Imana yakuremeye kuko uri muri ico Imana yaguhamagariye niho hantu honyene uronka la paix du cœur niho hantu honyene gukora business dans le royaume de Dieu ikintu cambere ubanza kumenya kikuruhura ku mutima nukumenya ko ivyo ukora vyose n'ivyo ufise vyose si vyawe. Papa wo mwijuru arabizi ko abana banje bageze kwiga university kandi ko ndi umukozi w'Imana mwiza abana banje arinda kwiga university nziza no koriki mana iyi culture nziza cyane kuzura abazimana kuko business ni kimwe mu bisata Imana ihamagariramwo abantu no gusenga Imana kugira umenye neza ati vy'ukuri ndi mu bintu vyanje nta kintu kiryoshe nko kumva ijwi ry'Imana nko kumenya twakijwe mu minsi ya mbere batubwira ngo nimwamara gukura mugakiza ivyo vyose muzota hasi muze gukorera Imana cankura nyene fisi yo confusion niyo complexe yuko ntarabo mu Kristo akwiye mu gihe nkirondera amafaranga ukurana nyene n'ubwo bwoba wiyumvira mugabo ndasenga Imana ndazi ko narasenze Imana n'Imana uzumpe kugukorera fisa akazi ntashonje urumva ko nisengesho mu isanzwe ntiryari ryo umuntu ntakorera Imana kubera yakwijije amafaranga canke iki ngo gukora naraba kuko narenze ko gukorera Imana egal kudepoza ibindi ukaza mu rushengero ariko kubera kandi narabonye abakozi b'Imana bakijya gihe kera nkitegereza nkuvumenga wapi vraiment nuzome guza gukorera ntaraba muri kijya giseke ego nitegeza ngo ni nukuri ntaraba nitunze bwa ndagusavye umakazi kihuta nkore nzoze numva ndi bya isengesho byasire nijyaye ryo mu Kristo yuzuye okay uko vyari metse amabuhoro buhoro uko ugenda utera imbere niko ugenda wigisha ijambo ry'Imana hamwe ugatora inzira kandi ukaronka conviction ko nawe uri umukristo nubwo utari umudiyakoni afata mikro hari imbere mu ishengero canke pasteur mu rugo bikunda gushika ku bantu bafise ico bakora bafise akazi bari creative nkuko kwanyu usanga inkomezi zimwe bazishiza aha izindi bazishiza aha nimba ari muri business yinjiye wese mu rugo ntakiboneka nimba naho akora akazi akanaka kinjiramwo mwebwe ni gute mwashobora gupactitiona mukagabura umwanya akaba ari umwanya w'umuryango akaba ari umwanya w'akazi akaba ari n'umwanya wanyu bwite n'ibindi no kwihososa mwabigenza gute? Thierry ico kibazo ni kibazo gikomeye kandi biragoye cyane. Natanguye business ndifise abana batanu novuga natanguye business neza ntaravyara umwana agira gatatu nikuvuga ngo nari nkivyara yego nari nkiri mu bana n'ababebe batoyi ni ibintu bigoye cyane kandi bakeneye mama cyane urabikora bikagusanzaza ukayoberwa hanyuma ugasanga utagarutse ku Mana ngo isubire guposition ikwigishe sindakwesha urasanzara kandi sinokubesha utagira Imana
ntambeshe ngo arabishobora oya biragoye ugumuhengama hamwe cyangwa ugahengamira ahandi kimwe kigapfa ikindi kigakunda ni Imana gusa ishobora gufasha ivyo bintu mu rugo ubusanzwe ufise ama responsabilité atari make yabo bana yabo bakozi mu rugo y'uwo mupapa vyonyene ni business ikwiye cyane ni entrepreneuriat ikwiye n'uwo batararonka ivyadandaza nukuri amenye ko imbere y'Imana arafise icari ko arakora kandi gihembwa n'Imana ntihebura niyabikora neza atidodomba nk'uko Imana ibimusaba Imana ntishobora kutaguhemba rero vyari bigoye cane sinzopfa nibagiye umwana wa gatatu namuvyaye maze kuba muri business ico gihe nari mfise alimentation nuvuga ngo ya mbere yashobora kuba yugurura gushika 3:00 4:00 yo mwijoro ico gihe abantu bose bugara 18h na alimentation zarugara uri muri ville ukaba ukeneye ikintu ndibuka ko hariho ibutike zibiri gusa zugurura après 18h imwe yari kungagara bahita bari ngo kwa Magaspar iyindi yari ngaha Rohero 2 ndibagiye ingene bari bayita ubwo bwari bwo butike buzwi ko uramutse ukeneye ikintu après 18h niyo warinda kuja kubigura ntangura rero kugurura aha muri ville nkakora gushika tard la nuit ahantu nari ni hari hagati mu gisagara yari kuri sortie ya ville ce qui fait ko abakiriya benshi nabaronka à partir de 17h umurango nabanuguruye ngo kuva 17h kurengana rero gushika mu ijoro cyane niho abakiriya bukuru abantu bose muri ville bataha baca kuri alimentation kuri Fidodido niko hari hitwa yego abantu bose bakamaza ngo abakiriya bose bigenda gute ngo umurongo abakiriya none ko ari je nyene nugurura ugira nta bintu birebire nenda gukora na disponibilize ibintu byose ni disponibilize ayo masa nisanga abantu bose barinda guca muri Fidodido bavuye ku kazi bose niho bari bakironka aho bashobora gusumira ibintu après les heures de service ndasubira ndatwara inda ndavyara ndibuka ko umwana wanje ngira ngo à 3 semaines nigake nataha mugira ngo sinsange bahejeje no kumwoza nikuvuga namwogejeje wenyene iminsi mike pendant les weekends ariko kera kenshi nasanga bahejeje no kumwoza ivyo bintu bikambabaza nkayoberwa ngire ndavyugare mpeba akazi ngire gute sindi butwara umwana ku kazi abubo barabatwara nsanga afite agashambre n'agatanda n'iki ngo jewe nari nki muri byo natataburitse ngo quand même ndabikora hari no mu gihe ca crise marchandise zigoye kuronka turi mu embargo sécurité itari totale ngo nkataha mwijoro ivyo byose yari amadefi yari ma challenge akomeye cane ndabikora un certain moment ndavyugara bashiri kuri somo hariya ko ndumva ko nkwiye gusubira muri construction uvuga ngo amahoro n'umutekano byariko biragaruka mu gihugu ndavuga nti quand même ibintu nabikoze nk'ubusha les trous muri crise je dois avoir le courage de m'arrêter et de retourner umwuga wanje aho nikora na influence y'abantu baguma bakubwira ati umwuga kasubira mu mwuga wanje ibyo kudandaza ndabivemo ndafata iyo commerce ndayidandaza neza cyane subira mu mwuga construction rero nariko ndakubwira ama défi y'umuvyeyi ndabwiye ngene ubukiri kuravyara ufise abana ukoresha ama devoir ujana mu ma activité y'ishuri biba bigoye cane gose urinda kuba umuntu ari vraiment organisé afise plan ushobora kumenya umwanya w'umuryango n'umwanya w'akazi ubwirizwa kuba ari umuntu azi kudelega azi kurondera abamufasha kandi ukabizera ari abo usiga muhira ari abo usiga ku kazi kugira ushobore kuronka n'akanyana gatoyi kawe kandi ugatekana aho rero muri ico gihe muri iyo minsi nyene niho nakiriye wow
wow ndi muri uko gusanzara nyene natakaye niho namenye Imana numva kameme biratanguye gufata inzira ndatekanye mugabo kaguma ari ibintu bigoye. Murakoze. Hari ikintu muvuzemo ngo wiga kuderega, wiga guha abantu ibikorwa nawe ukaja mu bindi. Ni kimwe mu bintu bikunda kugora abantu b'aba entrepreneur, kubona umuntu w'umwizigirwa wemera gusiga ahantu. Ku muntu adukurikiye ari muri iyo defi avuga ati jewe umuryango urankwega, akazi karankwega, kandi simbona abantu babizigirwa no hasiga, mwomugiriye nama? Inama nomugirira, kudelega biragoye kuko abantu ntibizera kubera soit turabura abizigirwa, hari sinzi umenga twaragize ikibazo mu gihugu, hanyuma abizigirwa barabura, abantu barononekara, abantu barakena, abantu barakunda amafaranga. Kugira uronke umwizigirwa rero yemera gutangura buhoro buhoro ngo umwigishe mumenyerane mugendane urugendo biragoye. Utasenze Imana ntugire ngo biroroshe, hama kandi birabananira kwizigira kubera iki? Tuvyite ko ari gukunda amafaranga. Tuno twawe twicungire wowe nyene, ntihagire n'umwe yobijamo ngo hava kwiba. Ubwo bwoba bw'uko bakwiba, ubwo bwoba bw'uko bakononera, ubwo bwoba bw'uko babikora kutariko urashobora kukwica ugaca ushaka gukora vyose. Ubwo bwoba se uhera gute? Cyeri twinjire gukora rero nk'abakristo, kuvuga nk'abakristo. Uti kubera iki? Akazi, business dans le royaume de Dieu ntibisa na business wokora n'umupagani atizeye Imana, adafise Kristo muri we na mpwemu yera muri we. Harabaho utuntu tw'ubudasa. Rero twebwe nk'abakristo tubwirizwa kwiga kubikora nk'abakristo. Nariko ndavuga ngo ikindi gituma umuntu atizera abantu ni giki? Ni gukunda amafaranga. Kwibaza ngo amafaranga yabo bahava bayarya canke bahava bakononera akazi. No gukunda amafaranga. Bibiliya iratubwira hariya muri Timoteyo ko amafaranga si mabi. Muri Ecclesiastes haranatubwira ngo amafaranga n'umukozi mwiza. Kandi hari utorondera umukozi mwiza. Muri Timoteyo hakatubwira ngo urukundo rw'amafaranga niko nyanduruko y'ivyaha vyinshi. Rero urwo rukundo rw'amafaranga urashobora kukubuza amahoro, gushikaho utoboka estoma, gushikaho ugira ama-insomnie urarukanuye, gushikaho ugira stress na hypertension, kubera gukunda amafaranga no gushaka kuyacunga no gushaka kuyarondera ari menshi wenyene. Ivyo birashobora kugusanzaza. Nk'umukristo rero ubanza kubohoka kuri ico kintu, kandi ntugire ngo kukibohoka ko n'ibintu desida mu munsi umwe. Oya, n'urugendo. Ubwa mbere no kuba muri ijambo ry'Imana. Yosuwa igice ca mbere ku murongo w'8 haratubwira ngene tukwiriye kwama turimbura ku ijambo ry'Imana. Buri munsi turirimbura ko twiga ku ijambo ry'Imana, kuko niryo rigenda riduhingura mu bwenge rikaduha kumenya gukora ico Imana igomba. Mu Baroma 12 murongo wa 2 naho nyene haratubwira ngo iki? Muhinduke mu bwenge bwanyu. Soyez renouvelés dans votre esprit, dans vos pensées, kugira ngo mushobore kumenya ico Imana igomba, ikiri ciza, ikiri agréable, n'ikiri parfait. Sivyo? Ni kuvuga ngo biragusaba guhindura ivyiyumviro ukavyalinya ku rutonde rw'ijambo ry'Imana. Utarahinduka rero muri ivyo vyiyumviro biragoye. Mwisi urarondera amafaranga, urayarondera kuko mwisi succès nukuba wararonse ibintu, nukuba warakoze ukaronka amafaranga, ukaronka imiduga myiza, amazu meza, ukambara neza, ugafata indege uko ushaka. C'est ça le succès, c'est ça la prospérité mwisi. Mu bwami bw'Imana la prospérité nukuba waramenye ico Imana yakuremeye,
no kumenya ico Imana iguhamagarira hanyuma ukakibamwo ukagikora. Iyo niyo prosperité. Aho uzogera mu ijoro Imana ikakubwira ngo karibu umukozi w'Imana wakoze neza. Amen. Sivyo? Kandi c'est ça la prospérité kuko uri muri ico Imana yaguhamagariye niho hantu honyene uronka la paix du cœur. Niho hantu honyene stress ivaho ugakorera au repos. Niho hantu ivyo ukeneye la provision. Nivuga ngo vision iza provision ihari deje. Imana iba yarateguye ivyo uzokenera kugira ushobore kwakomplisa iyo vision. Nivuga ngo habaye provision ntigorana. Yego. Biragukurikira. Rero defi ahiri no kumenya aho Imana gushaka. Ariko turavuga ku bintu by'urukundo rw'Imana. No kubanza kubohoka kuri urwo rukundo rw'amafaranga. Plutôt. Iyo bayita ngo ni esprit ya maman, ngira ni mamoni nyene. Kuba délivrer kuri l'esprit de maman. Ni kuvuga gushira amafaranga imbere ya byose. Gukora business dans le royaume de Dieu. Ikintu cambere ubanza kumenya kikuruhura ku mutima. No kumenya ko ivyo ukora byose n'ivyo ufise byose si vyawe. Be wavyumvise? Navyumvise. Si vyawe. Ivyo ufise si vyawe. Hariho Imana yo mu ijuru biritubwira ngo niyo nyene isi n'ijuru. Ikongera ikaba nyene amafaranga n'amafeza n'inzahabu vyose byo kwisi. Hariho ababinyuruje bien sûr babigize ivyabo. Mugabo kubanza kubimenya ko ariyo nyene iyo business uri kurakora. Kubera wowe ntubizi ko ejo uzobwihari cyangwa udahari. Umuntu agima yimvira gusa ngo business nzoraga abana. Business nyene yitirigwa. Soja kwizina ryanje n'umwana wanje akaronka. Ivyo vyimviro no kubanza kubishindura. Si mu munsi umwe ariko mu kuba mu ijambo ry'Imana Imana irabikwereka hama mu kubaha Imana no mu kwizera ijambo ry'Imana urabohoka. Urabohoka kuri ayo mafaranga. Kubera ikintu cambere cyo kumenya nuko ufise umukoresha. Urafise umukoresha president wa conseil d'administration hariya hejuru. Wewe ugusura secrétaire général canke DG bashitseho gestionnaire w'ibintu vy'Imana. Ico kintu cambere umaze kukimenya hariho ahantu kigushira handi. Nikuvuga ngo niyo vyagoranye wirukira kwa nyenevyo. Niyo hakeneye gukora ikintu cyo guhindura ikintu ubatsa nyenevyo. None ndakubaze wewe wo gukora muri ko turi mu vya media wo gukora muri RTNB ukumva ushaka kamera shasha ugurira ukanga kuyigura ukayizana cyangwa urapfa gutora muri kese ukayizana. Hariho ubibaza hariho ubibwira ati je kubisanzwe ndabona umengo harageze ko tugura iyindi kamera kandi narayibonye kanaka igugwa aya mahera nibaza ko dukeneye aya mahera mbe twogura kamera. Wavyumvise? Ni kuvuga ngo natwe mu vyacu ntiwaduka gutyo ngo umukora ivyo ushaka ufise nyenevyo ufise ubaza oba hageze ko tugura gishasha amahera tuyakure raba mu bigega tugura iki kintu. Urumva ingene biguhindurira ingene ukora ubohoka kuri ico kintu cyo gukunda amafaranga. Ikintu kindi kigufasha kubohoka kuri urwo rukundo rw'amafaranga ni kumenyera gutanga offrande, gutanga offrande no gutanga dîme. Iyo uri kurabohoka ivyo bintu ntibikugora. None ntutora mu mahera ya papa uramubaza gusa reka iya gikorwa n'ikizima nobaha amahera. Kandi si kuvuga ngo yego gutanga bizana umugisha gusumba kwakira. Ariko gumuziti ibintu ni vya papa je sinzotanga hose ngo ndabishobora. No gutanga urabaza Imana. Si kuvuga ngo umuntu wese aje ngo mfasha ngo hose uzofasha ubishobora nta nivyo ushobora utari Imana. Ni kuvuga ngo muri bijya yaguhaye Imana yarateguye wewe nawe ufasha. Abatarimwo ntibarimwo. Donc umenyera niyo culture yo kubaza Imana. Ese ujya ndamufasha none ujya ndamuha amahera ngahe. Wavyumvise? Ugenda umenyera ko atari ivyawe bifise nyenevyo ufise n'ubaza azigikwiriye nikibereye.
uko rero ubohoka kuri ico kintu ibintu bigenda biroroha kuko icambere n'amahoro yo mu mutima ikitubuza hagati y'abana umugabo business nyene ubura amahoro kabura ico ufata n'ico ureka bigaca vyanka no gukora rero iyo watanguye kuronka ayo mahoro novuga ngo 60% uri muri réussite nakubwiye ko dukora dufise we dukorera turaba gestionnaire wanyumvise beaucoup travaillent pour pourvoir à leurs besoins mais nous ne travaillons pas pour pourvoir à nos besoins nous travaillons pour celui qui pourvoit à nos besoins wakumvise ako kantu urumva ubudasi bamwe bakora kugira ngo buzuze batunganye ibibazo byabo umuntu wese avuga ngo yo ngo tuje kurondera umukate w'abana ni bake bamaze gutahura ako kantu mu nzu y'Imana nyene kuko umuntu wese aja ku kati ndondera amafaranga bikwire kugira ngo abasore nanje nzogire mariage nzobe mfise inzu nzobe mfise ukaruha uvyironderera wewe urumva ivyo wirondereye n'ivyo Imana iguhaye hariho udasi bunini cyane ivyo wirondereye birakuvuna uraruha biranadisparese ariko ico Imana yaguhaye c'est éternel wowe ntufise droit yo kuza kuvuga ngo herewe n'umusi we nta modoka uzoronka kandi Imana yaramaze kugera ko je ndonka imodoka nibayigonga canke bakayiba ejo Imana izobizanye iyindi kuko yaramaze kugera ko mu bikorwa Claudette arimwo arakeneye imodoka wowe wayivye utwaye umuvumo ariko jewe Imana ikampa iyindi uriko uravyumva rero nariko ndavuga ngo ikindi cyo kubanza gushira mu mutwe twavuze ku kintu ca renouvellement de l'esprit guhindura ivyiyumviro kumenya ko ukorera Imana ufise patron amapatron arakumenya araguhemba arazi ivyo ukeneye ntubuciruka nkuvuga ngo mbega bashaye amahera ngo naho ngo bana babiri muri universite gabasha ngo biraremereye bana babiri muri universite ni gute ugasanzara papa wo mwijuru arabizi ko abana banje bageze kwiga universite kandi ko yandi umukozi w'Imana mwiza abana banje arinda kwiga universite nziza no koriki mana culture nziza cyane kuzura abazimana kuko nturuha uvuga ngo naho ngo ntongereje kudandaza ikaranga ngo uzabaye ngo naho reka nshire ko kudandaza amakara nshireho ni tomati kubera ibi besoin vyabaye vyinshi biguma biba vyinshi ibintu bizokoma bigora mbega ivyo turimo muri no misi urabibona ninde bitagoye nabajya bose mubona bafise amayuzine bafise ibintu bikomeye bo bibagoye gusumba burya Bibiliya iravuga ko ufise vyinshi burya ntiwagira n'ingorane nyinshi gusumba hari ahantu nasomye avuga neza cane mu Bikorenti sindahibuka neza ngo wabike ntiyakeheje ngo ariko kandi wa vyinshi ntiyasaguye burya n'uwa vyinshi nawe bizanana n'ibisaba ayo mahera vyinshi kandi uwabike yizera Imana nawe nyene araronka ibikwiye bijanye n'ahageze ni kuvuga ngo rero uravye aho turi muri ino misi cengira turi ahantu mw'ikorosi Imana igira ikora ibintu bikomeye yego kubera urabiraba ukavuga ati Imana nawe urabibona ko ntibikunda ko tuzobandanya gutya udafise rero nuko kwizera urahababuka abantu benshi barahababutse abantu benshi mu bwenge barabiyumvira ntibasinzira ni hypertension abandi amagastrite kubera ivyiyumviro biragenda gute ariko umaze kumenya ati Imana raba ingene bigira ni nka kurya k'umwana mutoyi mu nzu ugira iyo ari kwishura guma yumvira ngo mbega noneho wa muceri ngo uva hehe ngo uyu musi gahema turanka itomati n'umukate azi ko ataha papa wazanye umukate mama none amatarihe gusa nakubaza ngo mbega wabigenjeje gute rero kubanza kumenya ko kabo Kristo wewe uri gukorera mu bundi bwami kugira uhakorere urinda kumenya amategeko yaho
birinda kumenya ivyaho ingene bigenda. Rero nico gituma navuze girya jambo ryo muri Josue, ahubwo reka ndarironde. Wumva umenga ntaco ripfana n'urudandazo, ariko ni go rufungurutse. Yosuwa wa mbere ku murongo w'8 ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wamubirimbura ko ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Bisa n'iryo muri Psoma 1 naho nyene ijya mirongo ya mbere kuva ku murongo wa mbere mbere gushika ku wa 5. Uteragiye hafi y'umugezi, ugira imitsi yawe ishorora hari amazi neza ntiwuma. Rero secret ya mbere kugira ngo hagati y'ivyo bintu vyose ube calme, ube stable, ushobore kugira une vision claire, ushobore kuorganiza umwanya wawe, urufunguzo rwa mbere ni kuruhukira muri Yesu Kristo, ukamenya ko ivyo ujejwe vyose bifise nyenevyo. Urya nyenevyo arafise la solution, arafise urutonde rw'ingene birinda kugenda, niwe nyene la vision. Hama ni wicara ugatekana, araguha vision, arakubwira ati ibinye bizogenda gutya, tuzobikora uku, tugende gushika ngaha. Hama ugacumenyera régulièrement mu kazi kubaza Imana. Ivyo vyaranduhuye cane. Murakoze cyane. Turiko twegeza guheza ikiganiro, ariko umuntu ashobora kwibaza muri hariho ibyo mwatubwiye bakakubwira ati gukorera Imana uzohagarika ibi uje gukorera Imana, uje mu rushengero. Ariko mu byo numvisemwo ko gukorera Imana ari gukora mu bugombe bw'Imana no kuba mu muhamagara. Birashika akaba Imana ihamagara ati ndaguhamagaye uhaguruka unkorere muri business cane gose. Ico nani bagiye kukivuga mu bindi vyampaye amahoro, kugira noneho nce nja kubikora nezerewe, nekanye, fise amahoro. Yego, ryabaye ibanga ryo kumenya yuko business ni kimwe mu bisata Imana ihamagariramwo abantu, sivyo? Baratubwira ko hariho imice, ibintu byose dukora biri mu mice indwi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ni ijambo ry'Imana nivuga ngo rirakonesa business. Muri iyo mice indwi hariho Imana yahamagariye gukorera nyene mu rushengero, mu nzu y'Imana ijya y'amabuye isakaye. Hariho Imana yahamagariye muri religion, hariho Imana yahamagariye muri politiki. Ni ikintu Imana ivuga ko cane, kuko nico gitwara amanation, nico gitwara ibihugu. Hariho Imana yahamagaye muri politiki. Hariho abahamagariwe education, kurera abana, kwigisha abana. Hariho abahamagariwe business. Umunsi ndavyumva naraneze, business, kudandaza, kurondera amafaranga. Burya Imana irabishigikiye, iranabishaka, iranabigomba, iranahamagara abantu muri iyo domaine. Cyane umva nure ndagiye nitegemvya nduhutse. Umva hariho business, hariho n'abahamagariwe entertainment, mu kirundi bakivuga gutega basha, ibintu vy'imico kama, imikino, harimo no gucapa, kuririmba, kwandika indirimbo, artistique, gukina sport. Hagaca haba n'ikindi gisata rero nanje natangaye, media, communication. Ibiturimwo imwe twahora twibaza ngo ahubwo bajya n'abafikina babuze ivyo bakora, kuvuga amakuru, kwigisha abantu, kumenyesha abantu, gutangaza ivyiza, nuko zidevia zigatangaza bibi gusa. Mugabo media ni gisata uhoraho yemera cane, kandi gikenewe gose mu ivuga butumwa. Nico Imana yadutumire, yaduhamagariye cane. Rero maze kumenya ati muri ivyo bisata indwi, mbega jewe noba nahamagariwe hehe? Rero maze kumenya yuko kudandaza n'umuhamagaro, c'est pas tout le monde. Uno musi kwera ubukene bakugira ngo umuntu wese mfite jambo. Ego nivyo urajamo ko Imana ivuga ngo
udakora ntakarye. Kandi Imana muri Genèse iratubwira ko iduhamagariye kugira tugwize. Uragwiza mugabo ikibuza ko ufise n'undi muhamagaro. Rero umaze kumenya ko isi umuhamagaro aho hantu, haba hariho n'amavuta speciale kuri wewe ajanye n'ico gikorwa. Uvuga ngo wewe uroroherwa gato gusumba uwundi abigiyemo kandi atariho yahamagariwe. Wahamagariwe politiki agiye mu vyo kudandaza akora duke ntashika kure cane, ariko warabihamagariwe ukumva mu mutima ni amina, Imana naho nyene yaguhamagariye utugenda utekanye, kuko urazi ko Imana yarahampamagariye amumenya ko ugiyeyo nko kubaha Imana no gukorera Imana kugira ngo vyose bigaruke kuvuga ubutumwa no gushigikira igikorwa civuga ubutumwa. Rero urumva ko ari ahantu bica vyoro, urabikora uzi neza ati ufasha Mana, kandi umusozi wose uriko departement secteur yose urimo ifise défi zayo, ifise daimoni zayo, ifise nyene amadefi yayo. Ni kuvuga ngo aho uri hose il y a un combat spirituel que tu dois vivre. Seulement ce combat spirituel uyigwane nk'umukristo. Ingwano nkuru y'umukristo ni ingwano yo kwizera, si yo kugwana n'inguvu n'ibiki, ariko ni yo kwizera. Iyo nayo yitsinda Josué 1:8 kwimbura. Murakoze cyane. Turangiza ikiganiro, hari abantu badukurikiye bitewe bababereye aba coach canke aba mentors, ababafashije babateye intege, bakababwira ngo ivyo bintu urimo si ivyawe, akaba Imana yamuhamagare kuba umu business woman, arinduka akadandaza kandi akadandaza neza. Mugabo abamukikuje bo muteye intege bakamubwira ivyo bintu si ivyawe, nta muntu nkawe wo kuri ivyo, nkabahaciye. Nizihe nama mwobagira mbere ko turangiza? Ivyo rero vyamaho cane cane upfuye gutumbera aho Imana yaguhamagariye, harahaguruka ibikugwanya, kandi ibikugwanya sawa sawa nibijya nyene biri ruhande yawe. Uvuga ngo mu majambo ava aho hafi nyene yawe haba hari mu bikugwanya. Rero ikiguha kunesha kandi ni conviction ufise kuri mu murongo w'Imana no gusenga Imana, kugira umenye neza ati vy'ukuri ndi mu bintu vyanje. Nta kintu kiryoshe Thierry nko kumva ijwi ry'Imana, nko kumenya ubugombe bw'Imana. Iyo wagira ubuntu ukaronka ijambo ry'Imana cyangwa kumva ijwi ry'Imana, nta kintu kikunyeganyeza. Wowe ugenda sindatahura force umuntu aba afise. Nivuga ngo ijambo ry'Imana ni ubushobozi. Ukuri. Turabashimiye cyane. Ndabizi abatari bake barashoboye kunguka mu bakurikiranye ikiganiro. Turumvise ko umuntu wese guhagarara ku musozi wiwe, natwe twahagaze ku musozi wa entertainment wa media. Dutagaza inkuru nka Karebu na Yosuwa cyane. Turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. Ego wakoze cyane Thierry kumaka kanya nanje. Dushimiye abadukurikiranye, ababanye natwe mu kino kiganiro. Ndabizi ko hari ico bashoboye kunguka. Uwo cyaheza agiye kugisangiza mugenzi wawe, uzobukoreye umugisha bivuye ku mutima. Turabashimiye. Merci, murakoze namwe. Ndagushimiye Thierry, ndashimiye SSH, ndashimiye namwe mwese mwigoye mukumviriza ikicimviro canje. Iyi ni experience yanje, ni conviction zanje. Nawe urafise ico ucuzi ushobora kuzodupartaja, ariko ico nzi ico jewe niko kuri kw'Imana natahuye. Murakoze. Amen. Turangiza musengere ababanye natwe mu kiganiro kazi. Mwami Imana, turaguhaye icubahiro, turongeye kuguha icubahiro kuri uno mutaga, tugushimira kugira neza kwawe. Turagushimiye umwanya waduhaye Mana, kugira ngo tuyage ibijanye n'ivyo mu bwami bwawe, kugira ngo tuyage ibijanye no gukora no kurondera amafaranga, dukora nk'abari mu bwami bwawe, nk'abahamagawe nawe. Turagushimiye ko iyo turi muri wewe Mana duhabwa ubundi bwenge atari ubwenge bw'isi. Turagushimiye ko iyo turi mu bwami bwawe dushikanyeyo amaguru n'ubwenge bwose, uduha gukorera mu karuhuko,
ukaduha gukorera kuri injonction na directive zawe, kuko ni wewe nyene ibikorwa vyacu nyene ivyo dufise vyose. Uhabwa icubahiro nyakubahwa. Ndasengeye abanyumvirije bose, data ngo ubahe kwegera, ubahe kwegera ijambo ryawe, ubahe kurimbura ku ijambo ryawe, kuko niho hari ubwenge bwose, niho hari programme z'ubuzima bwacu, niho umenya ico ukwiriye gukora mu gihe gikwiye. Mana, unuwe mugikorana, ni wewe gusa, vyose biri muri wewe. Ndagushimiye amahoro uduha, kandi ndagushimiye ko ari wewe utwigisha ingene dukoresha ayo mafaranga, kuko muri Ecclesiaste hatubwira ngo amafaranga ni umukozi mwiza. None turavuze ngo ayo mafaranga arinda kudugukurikira mu gihe turiko tukorera wewe mwami. Ayo mafaranga turayahamagaza, turavuga ngo naze akorere umwami w'abami, kuko niwe yayaremye, niwe wenyene ayaha ububasha n'ubushobozi hano kw'isi. None nushimwe mwami, turagushimiye umwanya mwiza, ubandanye kutwigisha, kutuganiriza kuri ibi bintu, na cane cane muhemu w'Imana abishitse mu buzima bwacu, atubohore iyo muhemu ya mamo, atubohore ubwo bwishime, atubohore ubwo bwoba, atange amahoro n'umutekano mu mutima w'umuntu wese yadukurikiye. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen.